Nababwiye ko gushika ubu unuze komite paralempike itegerezwa gukora nkuko seno ikora no kuvuga yuko iragenzura twebwe rero nk'ubu kuva mu ntango komite paralempike niyo yategerejwe gufasha mu gushinga ayo mafederation n'ubu niyiguma ikurikirana kugira ngo aho bibagora babereke bati ni gutya mugabo nk'ivyerekeye amategeko vyose barahejeje kubikora ubu barabitanze mu bushikiranganje hasigaye ko ubushikiranganje bubemerera ko mbere narumvise ko no kubikosora basa n'abahejeje gukosora ngo basigaye ko hasohoka rya tegeko shingiranganje ryemerera imigwi nivyo turindiriye kugira ngo mwogenda ko mwibutsa canke musigurira neza no vuga bariko baratwumviriza ayo mafederation yose kwa ratanu uko ameze nk'ubu nobabwira iyo federation ya mbere yavutse ubwa mbere ni federation y'urwo rukino rw'umupira w'amaguru ku bacitse ukuguru federation de football des amputés hanyuma hariho federation ya sitting volleyball canke volleyball asi hariho federation y'urukino rw'abatabona rwitwa goalball hariho federation ya athletism hakaba na federation ya tennis de table ubwo rukino rw'abatabona sinzi ko goalball sinzi ko rusigurira neza abantu ngo barukina gute bakina umupira umeze gute canke nimba atari umupira bakina gerageza usigurire novuga abantu ukungene barukina muri rusange ko ni nka rushasha ku bantu urakoze cyane ubwo rukino rw'abatabona rwitwa goalball nurukino rukinirwa ku kibuga kibuga ca volley classique ikibuga ca volley isanzwe no kuvuga imetero 18 kw'icenda rero zirya metero 9 niryo goal kuri uwo mupira hanyuma ico kibuga kurya nyene mu kibona kiba kigabuye mu bice vy'imetero zitatu bitandatu no kuvuga igice kimwe kiba kigabuyemwo gatatu ikindi gatatu hanyuma ingene batonda kuri uruhande rw'imetero 9 ariko naho nyene ntibaca batonda ku murongo umwe barafise ukuntu baba batonze nkuko baforumye baba bagize inyabutatu le triangle mu gifaransa aho rero ingene bakina ngira ngo ndabivuze kuvunwa n'ivyo kumvikana cyane ariko bagerageza gutegera umupira baryamye hasi ko umupira baratembagaza kandi kubera batabona kandi hambavu yuko batabona hariho ivyo dutegerezwa gushira ku maso tukongera kuzibira kandi naho batabona aduheje kuzibira bimwe amantuza amapansuma turashirako tugashirako n'amaspardra hanyuma tukabambika ivyo bita lanti hanyuma bagaca baheza bakaja mu kibuga mu gutegera umupira rero baryama hasi bagira plonge mu gifaransa hanyuma bagategera uwo mupira rero kubera bo batabona bacategeza kumviriza cyane iyo umuntu atabona aca agira yumva gose aca developa le sens d'ouïe rero barumviriza cyane n'umupira urimo inzogera hanyuma rero baharura iminota 10 nabo nyene igice ca mbere iminota 10 no kuvuga umupira iyo barenganye ubaciye ko karengano kinjira muri rya gole umuhagarikiza cavuze ifirimbi injiro zibiri n'umukiriya cyayumva yuko igitsindo cinjiye umupira agi bayirindi kosha ni kudo sifre imwe aho n'umukinya cyayumva ati habaye kandi ukuvuzi ifirimbi ni kutegerezwa no kuvuga ikibaye kugira ngo ubamenyeshe ariko ko muba musanzwe muzi ko arabagendana ubumuga bwo kutabona kuki mubashira kuzo pasuma mwavuze n'amategeko mpuzamakungu niko bisanzwe bimeze araho usanga nk'umugerageje kubikurikirana bavyiyumviriye kubera urumva igituma vyumviriwe gutyo si no kuvuga ngo no kubera amategeko gusa ubwo rukino rugenewe n'abandi bose n'ukadora ashobora kurukina no kuvuga yuko rugenewe ahanini abatabona n'abatabona neza donc les aveugles et les malvoyants rero mugabo n'abasanzwe bakandura muri conditions zimwe n'abasanzwe bakandura rero barabashira ko ayo ma scotch spardra bagashira ko nayo marantiye nawe ugakina nta ngorane ko dusanzwe tuzi gatoya kuri ico nyene tugisozera ko dusanzwe tuzi ko no mu nkino z'abantu bakomeye canke babona contact irashobora kuba ugasanga nyene kurya abantu bashobora guhurira ku mupira
birashitse abantu baranasekanye no muri football twama twabonye kandi nyene yari abantu nyene atakibazo bafise kuri aba nabo ikintu c'igisida tuvuge ca contact cane bo buko baba basanzwe bagendana ubwo bumuga n'abakomeye babona mugabo bari oblige gushira ko izo pasma kubera amategeko y'ugo rukino ikintu ca contact ikintu cyo kugira ngo ntihabe ugusekana cyane mu kibuga navyo ayo amategeko y'ugo rukino avyevita gute murakoze cyane no kuvuga abo bakinyi murumva yuko iyo migwi ibiri kirahuraho ntibashobora gusekana muravyumva mugabo abakinyi abo batatu bakinana mu mugumwe iyo bishitse kuko baba bari hafi na hafi mu metero 9 nizo baba bariko ari batatu mugabo mu kumenyereza turabereka ingene bumvana ko bari hafi na hafi no ko bari kure canke barashobora no gukomunika mu yindi hambavu yuko bavugana baraja barakabakaba bagakoranako kandi ku kibuga kiba gicafye nuko ntazanye intuze ifoto yacu ari utuntu ku kibuga akorakora akumva hageze akumva neza yuko ari mu zone yiwe canke we yatakaye aha nuko rero turacari kumwe na Cassien biza bigomba Javari ya muri comité paralympique du Burundi ariko kandi Cassien turako turavuga kuvyerekeye ama federation burya federation igirwa n'imigwi muri ayo ma federation mwagiye muratubwira ama federation atanugeza kuno mwanya nkuko mabivuze ataremegwa neza hoba hari imigwi ingahe muri ndavuga nka federation kuko cangenda ko mbaza eske ama federation ko abafise n'ama association eske mu ma federation yose twagiye turumva z'abagendana novuga muri Fédération de football des amputés athlétisme hari imigwi ingana gute ngahi Bujumbura hoho mu ntara bimeze gute kuvyerekeye urukino rw'abagendana ubumuga murakoze cyane ahi Bujumbura aramaze kuboneka imigwi ibiri y'abagabo n'imigwi ibiri y'abagore abakunda kugendera mu Ngagara barakunda kubabona hajya ku kibuga kabuga gatoyi kari imbere y'ikambi yo mu Ngagara no bagira imyimenyerezo hanyuma hariyo n'indi migwi Ingozi n'iyindi migwi Gitega haravutse mwarabibonye n'indi migwi mu Gakwende aho ni mu ntara ya Rutana hamwe ni Makamba aha rero mbere y'Ibujumbura hari novuga n'indi migwi yavutse y'abakade canke novuga mbere aba minime ko ntibarana bana bakade utwana duto cyane turi mu kigo cirero ca Institut 5 Kizito dukina neza cyane nguko nabari ku kibuga ku munsi wa Mungu no wa gatandatu uheze imakamba bavyiboneye utwana twabiciye bigacika harimo n'utwana tubiri imbere akitwa Berarme nakandi batazira gatumba twabiciye biracika mu kibuga no kuri bakoze ibintu bitangaje cyane urumva ko imigwi itari mike kandi ari federation imaze imyaka ibiri gusa tukiri kuri ico kibazo nyene umuntu ariyumvira inkino niziko ziraba mu kinyagirwa n'inkino kuba bariko barakora imyimenyerezo imyaka igiye kuba hagati 3 n'ine uyu munsi nibiko biraca intege kanatsinda bagezanje bariko barabibaza burya umukinyi nawe yoba umuntu wari wo wese nawe yoba akomeye biramugora kwinjira cyane mu vyo kurondera ivy'inkino araho babishiramo ubunebwe tuca tugenda novuga nko kubagendana ubumuga hoho aho usanga kiretse ko uyu munsi himirizwa ririko riraba ku bavyeyi bamwe barabanyegeza urabizi ko vya ari kibazo gikomeye cyane ugasanga umuvyeyi nashaka yuko umwana we wagendana ubumuga abantu bamubona akamugubiza mu nzu uyu munsi ko mwari mwatomboye ga Cassien mukaronka abo bakinyi b'abakobwa abakinyi b'abana bagendana ubumuga bariko barakora nta nkino zihari uyu munsi nibishobora gutuma badebukirwa babakinyi bakabivamo bakaja mu bindi cyari bakavuga ati twege noneho igihugu caraduhevye abavyeyi nawe nyene numva kudutanga byari bigoye ariko naho equipe twazironse ariko igihugu naco kiranse biragoye kubona yuko twotera imbere bivanye nuko ataburyo buhari uyu munsi nta kibazo gihe nta nambanyi kuri abo bakinyi bari basanzwe bahari muri iyo migwi uyu munsi vyotera bivanye nuko atama competition amahiganwa hari ugasanga barabivuyemo nivyo no kuri kudasha abakinyi bacu basa n'abadebukiwe nivyo hano vuga uwo mugwi nyene wabigeme gahe Bujumbura mbere si numwe imigwi ibiri Lebayante n'umuco bahora bagira imyimenyerezo kenshi mugabo nkubu kubera babonye ko atahigano ariko barakora baramaze igihe batagira imyimenyerezo rero nkuko mwabivuze urabona
ku kibuga ca Sesinga hari abariko barimenyereza mbere ndanabatera intege na umugwi wa Abbé Pierre ukukirishira hamwe gitwa IPH no kuvuga appui aux initiatives des personnes handicapées ryo mu Kamenge abo bama bari ku kibuga hamwe n'umugwi w'abahoze ku rugamba witwa Anakohash bama ariko barimenyereza iminsi yose kuwa gatandatu mbere none abatera n'intege ndababwira nti imigwi yose ikukira Muzingandi Sport le club Muzingandi Sport ariko arategurwa ihiganwa ryabo buca ribera ibururi muri uku kwezi kwa gatatu ntibaratubwira itariki nyezina mugabo no ku kwezi kwa gatatu nkaca ndabatera intege nti bobo ko bagize amahirwe yuko baronko ubategurira iryo higanwa ritoyi ryitwa tournoi bo kovya mu myimenyerezo nkuko Muzinga nayo yama iri ku kibuga ca Ministère ya Jeunesse Département des Sports niho yamigirira imyimenyerezo bose rero abashishikaye kugira imyimenyerezo no batera intege abatabandanije nabo no kuri nubwo biruko nari nabivuze ejo canke hirya yejo Imana irashobora kugurura icanzo Komite Paralympique ikaronka uburyo irashobora kuronka ubutari bwinshi mugabo ubwo yoronka bwose irashobora kubategurira ihiganwa rero niyategura ihiganwa babandi bari bararyamye bazoza basanga ababandanije barabaceko nk'ubu ndabona muri Abbé Pierre nyene abigeme babo bo bama mu kibuga nubwo abo muri Levante n'umuco basa n'abahagaritse abandi bo barabandanije kandi nabo muri ivyo bigo nka Institut Saint-Kizito nabo nyene barabandanya baragira imyimenyerezo ndabizi rero hagize ihiganwa riba murumva yuko baca baje imbere gusumba bamwe bahagaye turavye nafite tubaza tubiri nashaka ko mutubwira mwatubwira ati burya ntivyoroshe kugira ngo uhimirize ari abana bagendana ubumuga kugira ubisigurire abavyeyi canke iki mbega hari umugambi mwamufise mu guhera hasi na cane cane mu mashuri ku bana bagendana ubumuga kugira ngo mubashire mu nkino zitandukanye nk'uko tubibona basanzwe baja mu nkino zisanzwe z'abantu bakomeye mbega mwebwe uwo mugambi murawufise cyangwa muramaze kuwukora ico ni cambere ica kabiri turazi yuko hama uko umwaka utashe hama himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga mbega umunsi mukuru iyo ushitse mwebwe mu byo mumaze gusaba leta ibishura iki kuvyerekeye inkino muri kuri uwo munsi murakoze cyane icerekeye gutoza canke kumenyereza abana bakiri bato ndagishira muri bimwe twita kugira amatuta no kuvuga gutegura pepiniere ni navyo mbere uwo mugambi Komite Paralympique yashigikiwemwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi wakoze no kuvuga n'umugambi wiswe natwe inkino ziraturaba mbere uwo mugambi tuzowusozera kuri wa gatandatu tugira nihiganwa ry'ibigo imigwi iserukira ibigo mu rukino rw'abatabona mbere na mwebwe mutari rwarubone ndabatumire muzoze kuraba rizobera hajya mu Ngagara nyene kuri Sesinga imigwi y'abahungu n'iy'abakobwa niho bazohiganirwa no kuvuga ngo twarabonye ko abagendana ubumuga benshi ntibari mu mashure asanzwe murazi ko benshi batagize amahirwe yo kuja mu mashure asanzwe benshi batabakira bitanguye vuba ariko duca tubona yuko twohera mu bigo ibigo rero uwo mugambi wadufashije gukorera mu bigo bitandatu no kuvuga ni iki kigo c'Ibujumbura Institut Saint-Kizito ni ikigo c'Igihanga Kanura ni ikigo cyo mu Kabezi citwa Fondation François Uwiragiye benshi bazi kuri Mayondori ni ikigo c'Igitega citwa Centre Rumuri mu Gakwende ni ikigo cyo mu Gakwende nyene ni Makamba Saint Bernard ivyo bigo bitandatu rero nivyo uwo mugambi washitseko ariko nibagiye kubabwira ko n'ishure rikuru Lycée Notre Dame de la Sagesse y'Igitega turifise mw'imigwi y'abakinyi basanzwe batabona n'abandi bakina volleyball n'abandi birukanga aho rero ito kikaba kiregamye no kuvuga ko twahereye aho dufise abana bakiri bato kandi nababwiye ko ubushikiranganje bwadufashije muri atletisme naho nyene twagiye muri ivyo bigo nyene
twarazamuye abana nabwiye ko twaronse amatara atari make twarakuyeyo abana nk'ubu abo bana babigeme batatu twabakuye muri ivyo bigo urumva ni ukuvuga babiri umwe acitse ukuboko abandi babiri umuhungu umwe ni umumaruvoya n'undi mukobwa nyene w'umumaruvoyandi ni ukuvuga rero abo nabo twabonye yuko bafise imyanya myiza yoshobora gufasha bagiye mu nkino mpuzamakungu ni ukuvuga rero ko twahereye hasi hamwe twosubira tukagira irindi higanwa nk'umbure ndazi ko tworonka n'abandi kuko hariho abari bafise imyanya yegeranye neza nabo ni ukuvuga rero icyo gufatira hasi twaragikoze hanyuma sinibuka ikindi kibazo mwabajije yababajije ko uko umwaka utashe ishyirahamwe mpuzamakungu hama hariho umunsi mpuzamakungu hariya ni ukuvuga nk'uko mubivuze uko umwaka utashe ku igenekerezo rya 3 Kigarama hategekanywa umunsi mpuzamakungu uhariwe abagendana ubumuga nk'uyu mwaka mwarabibonye wahimbajwe ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa 12 umwaka weze naho wahimbajwe igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 4 kubera iki amatariki agenda arahinduka no kuvuga bivanye nuko abarongozi b'igihugu bipfuza kuba muri ivyo bikorwa kandi navyo biraduhimbara cyane ko nk'umwaka uheze nyene cyo umukuru w'igihugu yari yishikiye muri ivyo bikorwa ivyo bikorwa byabereye mu Kabezi yarasanzwe anagira ko yugurura na kijya kigo c'abana batabona ubu naho bashimye guhuza n'isabukuru canke yubire y'imyaka 50 ikigo Senare kimaze gikorera abagendana ubumuga murumva yuko ari ibintu byari yaramatavya y'amavuta rero imisi yose yo duhimbaza uwo munsi twebwe twama twibutsa y'amasezerano mpuzamakungu ayo masezerano mpuzamakungu rero sinoyavuga yose kuko nta kintu na kimwe kibaho c'uburenganzira bwa zina muntu kitarimwo rero ayo twebwe tuyisunze harakozwe amategeko y'igihugu ayo mategeko y'igihugu twarayatanze muri leta mbere